hahiriwe umuntu atigeze atirigana mu ijambo, ntacuntuzwe n'umubabaro w'ibicumuro. Hahiriwe uwo ataco yiyagiriza kandi atataye ukwizigira kwiwe. Mukama nuyage tuguteze yombi twebwe abasabyi bawe. Mukama nuyage tuguteze yombi twebwe ibibondo byawe. Mukama nuyage tuguteze yombi twebwe basamuragwa n'ubwiza bwawe. Uratubwiye ko hahiriwe umuntu atigeze atirigana mu ijambo. Uratubwiye ko hahiriwe umuntu atigeze atunuzwa n'umubabaro w'ibicumuro. Hari igihe ibicumuro tubifungura nk'ufungura ibifungurwa, tukabana nabyo nk'ubanye na mugenzi we, ariko uyu munsi turashaka kurigaya. Tuje imbere yawe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo unyagora ku ngoma, kugira ngo dushobore kwerekwa mu byo dukora byose. Turabyutse muri saa sita kugira ngo dusase amarangamutima yacu imbere yawe. Turagusabye usoseshe ubuzima bwacu. Turagusabye unezereze imitima yacu. Nta yandi mashikanwa muri uyu mwanya tuzanye kiretse amashimwe aturutse ku mutima wazirikanye ko uyu munsi mushasha, iri genekerezo ridasanzwe, uyu munsi wa kabiri, tuzanywe nawe kuri uwo musozi w'ubutabazi bwawe ku buzima bwacu. Niwe waduteye iteka udutandukanya n'urupfu, uduha ubuzima, uduhuza n'ubuzima. Turabiguhereye ko icyubahiro. Ni wowe uduhindurira amateka mu byo tubayemo byose. Ni wowe uduha kwiyumva. Ni wowe uduha igikundiro. Ni wowe uduha umunezero. Ni wowe uduha ubwiza. Ni wowe uduha ubwizigirwa. Ni wowe uduha ububasha bwo kuzura nawe mu izina rya Yesu Kristo. Unkundire mwami Imana nyagora ku ngoma, murumbire ijambo ryawe. Kandi nezererwe urukundo rwawe. Ndagusabye unezereze imitima yacu. Ndagusabye wumve gusenga kwacu. Ndasabye ngo amaraso ya Kristo aducikire kandi aducyore. Ese ingabirano yawe Mukama yosa n'ubuhigo bw'urukeke. Ntidushobora kubifata mineneko, kuko kubona iyi saa sita
muri iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe. Iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe ku buzima bwacu, erega mukama turashaka kwibyaza umusaruro, turashaka kugushimira kuri buri kintu kimwe cyose wadukoreye uyu munsi, turashaka kugukengurukira kuko uri kuratwegereza impera z'uku kwezi kwa kane kwa mashini, turashaka kugushimira kuko hari imigambi mishasha uri kurategura ubuzima bwacu muri uku kwezi gushasha kwiza. Turashaka kukwegurira ubuzima bwacu kugira ngo buheshe agaciro. Dawe wa twese ubwagiye mu ijuru, wowe uri Imana uri hejuru y'abatware bose n'abatware. Turashaka kwitandukanya n'ishyari n'ubunibuni kubera ko uyu munsi wa gatanu w'amasengesho muri ya minsi 21 twinjiza mu kugenderwa n'Imana mu bundi buryo, mu bundi bubasha. Turashaka uyu munsi kugutakambira ngo twuzuze ukwemera kutayegayega, abashinga nawe n'ubuzuze ukwemera kutayegayega, kugira ngo bashobore kuyobora neza imiryango wabashinze, bashobore kuyobora neza igihugu wabashinze, bashobore kuyobora neza amaofisi washinzwe. Mukama babera intwaro z'abakozi. Ndabizi neza ko twese babashinga n'abapfasoni, imisore n'abigeme, ibiduhungabanya bigomba kudusuzuguza ni byinshi. Sibyo nitaye, icyo nitayeho n'umugisha wawe. Turashaka kwitandukanya n'ubunini, turashaka kongera kugusezeranira ko nudutera iteka ukaduha umugisha, kimwe muri 10 turakigarukana munsi y'ububiko bwawe. Nudutera iteka ukaduha ubutunzi, ntituzokwitandukanya nawe, amarangamutima yacu azokwama anyotewe ukuri kw'ijambo ryawe. Biravuga ngo ubutunzi si bwiza ku mugabo w'ingo, niko mwene Siraka 14:3 yavuze. Aravuga ngo kandi mbega aho amatungo yoyo yoba arayiki ku muntu w'ishyari. Mukama twarasobanukiwe ko umurozi, umunyeshyari, umunyenzigo udashobora kumuhuza n'ubutunzi bwawe. Bw'iyo mpamvu ndafashe mpiri amashetani yose yosengereza ubwoko bwawe, amashetani yotwarira abana bawe mu ndoto, agatwarira abana mu biganiro, agatwarira abana mu masezerano, akabatwara aho ishyari n'inzigo bifite ibyamwe byaba. Aho naho ni abana bawe batandukanye n'umwuka w'ishyari n'inzigo, kuko ari wo mwuka wimika, umwuka wo kuroga no kurasa. Waraguhinyuye shetani, waraguhinyuye seki, waraguhinyuwe izina rya Yesu Kristo, mu ntsinzi yiwe, mu bubasha bwiwe, mu mbaraga z'amaraso yiwe meranda. Wararose ububasha bwo kuguhonyora ubutwe, wararose ububasha bwo kuguzingazinga, wararose ububasha bwo kugutetereza, wararose ububasha bwo kwitandukanya nawe, wararose ububasha bwo kugufuma, wararose ububasha bwo kukwica, wararose ububasha bwo kukurandura, wararose ububasha bwo kurandurana n'imizi, wararose ububasha bwo kukwimukurura mu buzima bwacu. Warahonyowe nta jambo dufise, uva mu bwonko bwacu, uva mu marangamutima yacu, uva mu buzima bwacu, uvayo. Dawe wa twese ubwagiye mu ijuru, waratubwiye ngo uwegeranya akiyima yegeraniriza abandi nibo bazokwiryohererwa mu
ibyo nabyo byatugoye gusobanukirwa, ariko ubu twaramenye yuko uwiyima ni ukuryagenya kimwe muri cumi, kuko ubwiwe aba yinyatse imigisha. Uwiyima ni ugaragaza ishari, inzigo. Uwiyima ni ufise ubukunzi bw'inda, kuko ukunda umutima wagutse ukigwamwo abantu, wa mutima w'ubutungane. Uwegeranya akiyima yegeraniriza abandi nibo bazokwiryohererwa mu matungo yiwe. Turagusabye utugirire ikigongwe kuri hose twagaragaje ubuni n'ubukunzi bwiwe. Turashaka utwongerereshe ukwemera kwishikana kwihangana, kuko ukwemera niko kwatumye Burahimu aharugwa mu ntungane, kandi akaba sekuru w'abemera kandi isezerano ry'Imana. Ukwemera niko kwatumye Samusoni atemera guharurwa mu banyamahanga, mu byimba abanyamahanga, akagutakambira ukamufungurira Enihakari. Aha niho mwene Sirake yavuze ku murongo wa 11-14 ngo mwana ubishoboye niwifate neza, kandi ushikanire umukama amaturo abereye. Mukama ntituri buguhe mu byo tudafise, nuduha turaguha, turabikwemerera. Nudutere iteka kandi utunezereze, turakwemereye kuguha ibyiza wowe waduhaye. Waratubwiye ngo nimwibuke ko urupfu rutazotera. Uratubwira ngo mwibuke kandi ko isezerano ry'ukuzimu ritaduhishuriwe. Isezerano ry'ukuzimu ntiryaduhishuriwe. Isezerano ry'ukuzimu ntiryaduhishuriwe. Twuzuze umutima w'ubugiraneza, tugirire neza bagenzi bacu tutarawera, kandi tubishoboye dutange tutitangiriye itama, kubera ko ukuboko gutanga guhora hejuru y'ugusaba. Waratubwiye ngo nimukiyime umunezero wo ku munsi ku munsi, ngo kuko umugabane w'icyifuzo gihambaye nitwareka ukaducika, tuzoba ducitswe n'amahirwe. Turabizi neza ko ibyo turiko turaruhira byose tuzobisigira abandi babigabangane kwirata, kandi hari igihe bazobikora nk'uko tutabishaka. None wakoze uduha impanuro yo gutanga, kugira ngo dushoboye kuronka byinshi, tubone kunezereza imishaha yacu, kuko umunezero batawuronderera mu kuzimu. Mukama, iri jambo ndashaka kuribira mu rukundo ntangere, ndashaka kubibirira ijambo. Ndashaka ko iri jambo rigira agaciro mu buzima bwacu, kuko umutima w'umuntu ushaka kumuhindura mu maso, haba mu byiza haba mu bibi. Nanjye iri jambo ryawe rirahinduye isura yanjye, ndashaka ibe nziza, kuko nta muntu n'umwe mubi ariho angana uwirogesha kugambarara itegeko ryawe. Niko Sirake yavuze, mwene Sirake yavuze mu Gigabane cya 14:6 ngo nta muntu n'umwe mubi arashobora kuboneka kuri iyi si kunganya uwiroga. Uwo ngo nawe yokora icyiza, ngo abagikoze mu kuguruka, ngo mu maheruka agaragaza ububi bwiwe. Urabana ijisho ribi n'ububisha arahindukiza
mukama tugirira ikigongo, mukama tugirira ikigongo, mukama tugirira ikigongo. Yesu Kristo tubabarire, Yesu Kristo tubabarire, Yesu Kristo tuteture, Yesu Kristo tugirira ikigongo. Rema mu buzima bwacu umutima usa n'uwawe, umutima umeze nk'uwawe usohoza. Zaburi 148 yaravuze ngo ahiriwe uwo wese yubaha umugabo kandi agendera mu nzira ziwe, ngo azotungwa n'ibivuye mu maboko yiwe kandi azohirwa yongera aroranirwe. Umugore we azomera nk'umusabi utengenekeye ugakikuza inzu yiwe, abana biwe bazokikiza imeza yiwe nk'ingemeza imizabibu. Nguku uko azohezagira umuntu yubaha umukama, nguku uko azohezagira. Mukama azoguhezagira ari Siyoni, wese ubona ubuhirwe bwa Yerusalemu, iminsi yose y'ubuzima bwawe uzokwibonera abuzukuru bawe. Noneho remore wewe kenshi abasi bagwanije kuvana mu buto bwawe, ubupfubyi bwakoze ko, ubupfakazi bukora ko, karandemo imivumo, ibisuzuguro bikora ko, amagara makakora ko. Ariko naho kenshi wagwanije kuvana mu buto bwawe kubera ko nimba uyu munsi ukiri muzima ntibigeze bagufata, ntibigeze bagutsinda. Nawe barimaguye mu mutwe bagaca imifurego, ndavuga ba bandi mukenyero mukorokesha inda, munyagwa abana bakiri bato, mubengerwa mu buto. Mukama niwe ari ntungane, ndamutakambiye aza acagagura iyo migozi yose bakubohesheje, acagagure ibyo bitsibo byose babisha bari barabohesheje umutima wawe. Barakamaramara birukanwe kandi batsindwa abo bose banga twebwe ubwoko bwiwe, baragacika nk'ibyatsi bimera hejuru ku nzu bituma batarinze kubiraba. Niko Zaburi 136 uwa gatanu n'uwa gatandatu abitsinda kuza. Aho ndi mu nyenga ndiko ndagutakambira nyagora ku ngoma, kuko uri umuhanyi w'ubuzima bwa twebwe abana bawe. Niwumvirize amajwi yacu ariko aragutakambira, nutega amatwi yawe ibisabisho bikava mu kanwa k'imishaha yacu. Mukama ndakwizeye kandi ndakwishimiye, duhezagira uturinde indotero. Turatuye ko turabakomeye, turatuye ko turabahiriwe, turatuye ko tutarabo guteterwa, turabo guteturwa. Turatuye ko ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri muri twebwe, turatuye ko ububasha bw'Imana bukorera muri twebwe. Nutugirire ikigongo duhezagire, kugira ngo iri joro tugumane ubweza, mu izina rya Yesu Kristo tubone kwererwa. Amen. Mutima w'Imana kaza, mutima w'ubwenge kaza, mutima w'ububasha kaza, winuzana umuco, wirukana umwijima kandi ushira impano zo guhunga urupfu n'ibitera soni. Uyu munsi turemera ko turabatsinzi, ntiturabo gutsinda, turahiriwe ntitugowe, turatabagwa ntiduhezwayo. Imana twishimire, Imana tunezereze, Imana dutere iteka, duteture abakobwa bacu uyu munsi bindura isura, duteturire abasore bacu uyu munsi bindura isura. Ndasi impanuka, ndasi imiryango mu ngo, ndasi ubukene, ndasi inzara,
ubumwe ubwisha n'ubwishigirwa ubutunzi n'ubutungane ugiyakiriye mu mitima ya twebwe ubwoko bwa rudasumbwa twarahiriwe bwira umugisha turi abana w'Imana amen.